n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Mwebwe ivyuma Fabrice ndi mu rukundo gufata amasanamu nawe ni Engineer Egide Mwemero. Nshuti namwakunze muri kumadukurikira mbanje kuramutsa no ngenda bayikaze muri ano makuru yo kuri uyo wa mbere igenekerezo rya 2023 munyonyo umwaka wa 2020. RPA mudukurikira muciye ku buhinga nguruka nomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha ko atamurundi numwe yemerewe kwigungira ko itunga ry'igihugu akaryonona yitwaje amabanga arimwo. Hagataho abamwe mu banyepolitike n'abadanira ibyicaro bya politike bagasaba kwimvugo yojana n'ingiro kandi amatohoza agakogwa kuri bose atamwana n'ikinono. Mwana makuru maza kubikurikira. Basubiye ku mirimo yabo kuva kuri uyu wa mbere abo nabigisha bo kwishure gisumbuye rya Espoir mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania. Nyuma yaho bahagaritse ivyigwa ku munsi wa gatanu uheze navene mwanza kubikurikira. Nkuko musa mumenyere ku minsi ya mbere mu kigabane kajugujugu uno munsi tuza kugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije umunsi wo gutanguza indwi yahariwe umugwanyi mu Burundi. Mukanya idonido. Ndasaka ni kwa ikaze mwana makuru nkukomeje kubabwira nta murundi numwe yemerewe kwigungira ko itunga igihugu akaryonona uko bishatse yitwaje amabanga arimwo. Byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatandatu mu ntara ya Karusi mu gihe hariko hasozegwa indwi yahariwe abagwanyi. Uwo mutegetsi yanavuze kandi ko ibihano ruhasha bizoshirwa mu ngiro mu guhana abazokwagirizwa ico cyaha. Twese turereke ubwa mbere itunga ryacu ntihagire numwe arikorako. Itunga rusange ry'igihugu ni gwacu. Hari habiyita ngo ni igindongozi namba na gato itunga rusange ni gwacu. Nico gituma bagira amenyesha abakozi ba leta. Abene gihugu mwese murereke. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye anyonora agibiturire agasesagura itunga ry'igihugu amenye yuko afashwe atazofasubiye kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ndazi yuko indongozi ntimubikomera amashi mugaragira ndabwire ubiyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesagura itunga ry'igihugu mvuga nti mpizina giwe iryo zina tuzorishira ku kibaho turyandike ku buryo atazofasubiye kuronka akazi muri iki gihugu. Ntivyumvikana ingeraza ku itunga ry'igihugu ngo acashaka kuguma hembwa n'abene gihugu. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesagura itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire tuzomwandika mu gitabo, tuzobashira mu gitabo cirabura ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Nahazoba umwarimu yivyingwa none uwivye urushinge yonanirwa kwiba inka. Hari habavuga ngo impene ngwirisha hiziritse kandi aha rero mumenye yuko turataga urwo rugamba. Twese tubinderetse murereke gusa tuza turabandika bazosigara baja gukora iwabo bihembe kandi ndazi bazofatwa kuko hari habimenyereye. Hariho n'abari mu manzo bunyene naratumye bampa amazina yabo bahigwe ntibaze batsindwe. None ga yemwe kuva kera narindi umuntu amenje mu gihugu bamunyagura uko amazi sivyo wamenje gose bimwe vy'akagirire barakwangaza bati we ntukiri umurundi. None yo nagira ndababwire umuntu wese azoba yagirizwa kwibitunga ry'abarundi tuzogurisha ivyiwe amahera yivye asubire mu kigega tureze turayico yunguka kuko hari habigize ingeso ngo nzokwiba ngo hanyuma ce mfungwa ngo nzoyarya mfunguwe. Mutegerezwa gusubiza ivy'abene gihugu. None twotera imbere gutega yemwe muturagize inka tugaca tuyirya. Murazi mwese ko nabemereye ko ngiye ku musuku wanyu uzorehemukira bene gihugu ntituzoba turi kumwe naje nzomwiyambura.
Aya majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngo nta kindi agamije atari gusinziriza no gusamaza abanyagihugu kuko ahanini arangwa no kwivuguruza. Bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD kubwa Leonard Nyangoma ngo iyo Evariste Ndayishimiye abarajwe ishinga n'ubukingira ubutunzi bw'igihugu, umugambi wo kugwanya abasahura amatungo ya leta yarakwiye kuwutangurira ku bategetsi bakuru. Leonard Nyangoma n'umukuru w'umugambwe CNDD. Ijambo Evariste Ndayishimiye aheruka kuvugira ikaruzi ariko asozera indwindo yahariwe umugwanyi twararyumvise, harimo ndetse amajambo meza afatiye cane kugwanya ubusuma ubunyonyezi mu Burundi, kugwanya ruswa. Ibyo kandi subwa mbere abivuga. Turazi yuko igihe yatunganya igikorane Ingozi, igihe yari yarayashinze guverinema mu kurangiza ico gikorane, yaravuze ati ngiye guhagurukira ibiturire ndabigwanye ndabirandurane n'imizi. Yashana navuga ati abantu bose bari mu nzego za leta bategerezwa kwerekana amatungo yabo iyo bayakuye. Ariko rero ko twabibonye iyi mvugo ntiyajanye n'ingiro. Ubusuma bwagumye bwiyongera, Uburundi bugaharurwa mu bihugu bitanu vya nyuma vyamunzwe na ruswa. Abasuma biriko baranyongeza ubutare bw'igihugu bunyongeza ikigega ca leta. Rero icyo twosaba Evariste Ndayishimiye mu kugwanya ivyo biturirenge tumuterera ivyiyumviro, yarakwiye guhera kuri abo nyene b'ibihangange bajya bari kumwe mu nzego za leta, harimwo bajya abagenero biwe bajya basangiye ubutegetsi, nibo basuma ba mbere bikovyo, kuko ahereye guhana barya bakomakomeye cane, abo hasi ntibazosubira kwiyumvira gusahura amatungo ya leta. Sinibaza yuko ivyo yavuze azoshobora kubishyira mu ngiro, kuko n'ivyo yavugiye Ingozi ashitse Bujumbura ntawuzi ko bamuteye ubwoba. Yagitse avuga yuko ngo umuntu yirondereye turamuraba carabivamwo, kandi ivyo mu bisanzwe vyategerezwa kuba bitekanijwe mw'ibwirizwa shingiro. Iyo mvugo ni yugusinziriza abanyagihugu akoresheje akarimi gasosa, nako karimi gasosa ngivyo tugacishira inka ku kiraro. Uyo akaba yari Leonard Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD. Na ku ruhande gurongo ishirahamwe Oricom arashima kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi kurereka abanyonora amatungo y'igihugu. Gabriel Rufyiri asaba ariko ko imvugo ijana ingiro, amategeko nayo akurikizwa kandi kuri bose. Cikirije nuko yavuze ati abasuma biba uzofatwa asahuye amatunga y'igihugu, ibyabo byose bazoca babifata, hanyuma nabo nyine babashire ku mpapuro kuri ya mariste twita yirabura, liste noire, ku buryo atanumwe azosubira kuronka akazi yasahuye amatungo y'igihugu. Nivyo turabishigikiye. Twifuza neza yuko abantu basahura amatungo y'igihugu, ariko hajya avuga ngo babangaze bagire ivyo, sinibaza ko ariko vyogenda, kuko amategeko arateganya ingene vyose bigenda. Ubwa mbere kuko twibaza yo bigenza, kandi twirwa turabimwandikira, kandi ubutuzosubira tukabimwandikira tubimwibutsa, nuko ubwa mbere hakurikizwa amategeko. Amategeko aranditswe neza duhereye kuvyo wenyene yivugiye itariki 23 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2020, hamwe yavuga ngo mu ndwi zibiri aba basuma bose bazaba bariko barabazwa ivyo basahuye, cane biciye mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu Gifaransa déclaration de biens ou du patrimoine. Twebwe rero turasharindiriye nuno munsi, aho niho bihera hagaca hashigwaho ca kindi bita Service National de Renseignement Financier. Ivyo navyo ntibirabaho. Hanyuma vya bindi vyo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, vya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza blanchiment d'argent, gukoresha naba amatungo y'igihugu abus de biens sociaux, n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu vyose, aho oya ntiho bizoca bihanwa. Twebwe rero twizera neza ko amategeko agiye gukurikizwa, bitazoguma mu majambo, kuko n'ivyaguma mu majambo naho bizoba bitandukaniye na vya bindi wa mugambi mwibuka bavuga ngo ibisaka vy'imbwa vyahiye, hanyuma tolerance zero, no kuvuga ko abantu suma bazakora ku busa, mugabo gacu usanga ahubwo abasuma bagumye bakomera. Rero twebwe turasavye imvugo ijane n'ingiro, naye ahandi ho bitagenze gutyo amajambo abasuma bazoca bayafata nk'ibikanganyoni.
Tukivuga ibijanye n'ubunyonyezi, ubuyobozi bw'ibitaro bikuru vya Fota mu ntara ya Mwaro bwagirizwa n'abakozi ubunyonyezi bw'itunga ry'ivyo bitaro. Akarorero gatangwa nigugwa gicuma gikanyisha bita frigo mu gifaransa, icaguzwe camaze kabiri gusa kandi vyitwa ko haguzwe gishasha. Idonido na Inosa Valente singira nkabo. Ico cuma gikanyisha imiti bita frigo caguzwe n'ubuyobozi bw'ibitaro vya Fota mu ntara ya Mwaro haraciye amezi make. Bamwe mu baforoma b'ibitaro vya Fota baganire na RPA bemeza ko ico cuma caguzwe mu nzira y'amagendo kandi ko igiciro c'ikiguzi gishikirizwa n'ubuyobozi bw'ibitaro ko kidahuye na gato n'agaciro k'iyo frigo. Ibitaro vya Fota hasi kwiyadikiza ubundi busuma bujanye kugura ibikoresho amafaranga y'umurenge, amafaranga bitari yakwiye. Twovuga nk'icuma cya frigo cyaguzwe miliyoni 3,300 ariko turavye ayegwa ku isoko kugwa miliyoni 100,000. Uretse ko camaze umwanya muto kigaca gipfa, bamwe mu baforoma aho kw'ivuriro ry'Ifota bavuga ko iyo frigo atari zimwe zisanzwe zikoreshwa mu gisata c'ubuvuzi. Ntango cyari muri service ya laboratoire, service ya laboratoire yabira yanko ko babona ko ari frigo idakwiye kuba iri mu bintu bya farumasi. Uravye ni frigo nobo nka frigo menage igiye kubika ibintu by'ibifungwa muhira bitungusha nk'iki. Iyo frigo bayiguze kugira bagistifye amahera bibye, ure gushika ubu figira ngaho ntakene kimwe kirakora kandi mubona neza ko iyo frigo atakintu atari frigo uvuga ngo baguze kumbe kugira bayikoresha bayiguze kugira ngo gusabire mahera. Abakozi bo ku bitaro vya Fota basaba umuyobozi w'ivyo bitaro ko yosubiza iyo frigo aho yayikuye akabazanira ikindi cuma gikanyisha imiti cagenewe kwa muganga. Bamwe mu baganga bakavuga ko icuma gikanyisha imiti kwa muganga citwa frigo kiba gikozwe mu buhinga bwemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'amagara y'abantu kw'isi OMS. Muganga Ezekiel Nzonsaba arongoye ibitaro vya Fota twamurondeye kugira agire ico ashikiriza, ariko itelefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Mu makuru y'ejo tuzobabwira ingaruka y'iyo frigo iriko irakoreshwa kw'ivyo bitaro mu gihe idakwije ibisabwa n'amategeko. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Tubandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'umutekano. Abantu 6 nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri indwi twaraye dusozereye. Bose uko ari 6 batowe ari biziga. Emmanuel Ndayishimiye niwe yateguriye ino nkuru. Ikiziga c'umukenyezi atashoboye kumenyekana caratowe kuwa gatanu heze mu mwongo gaburi mitumba ya Rutegama na Mugutu muri komine n'intara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri komine Gitega bavuga ko uwo mukenyezi yoba yiciwe ahandi acaza gutabwa muri ico kibanza, ni mu gihe abajeje intwaro bobo bavuga ko yoba yari yahuye. Kuri uwo musi nyene witwa Misago Yohani w'imyaka 44 nawe nyene yaratowe ikiziga ku mutumba Rushasha muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko ibijanye n'ugo rupfu biri mu igifungo cinshi. Bamwe bavuga ko uwo mugabo yoba yarishwe, abandi nabo bakavuga ko yoba yari yahuye. Mu buraruko bushira uburengero naho neza na neza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hari kiziga c'umugabo watazira Sojea catowe ku mutumba Rusiga kuwa gatanu heze. Ababonye ico kiziga bavuga ko uwo muntu yishwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Mu gisagara ca Bujumbura haratowe naho nyene ikiziga c'umugabo atashoboye kumenyekana. Ico kiziga catowe ku nkengera y'uruzi Muha muri quartier Gatoki zone Rohero kuwa kanu heze. Gushika ubu
nawe uramenya inkomoko y'ugo rupfu naho abajeje umutekano bari bamenyesheje ko batanguye kugira amatohoza. Kuri uwo musi wa kane mu gisagara ca Bujumbura nyene abantu babiri bagizwe n'umugabo n'umugore baratowe ari biziga muri quartier Gisandema muri zone Gihosha. Umugabo bamusanze amanitse ku mugozi, umukenyezi nawe atogwa ari kiziga mu nzu yakerewe izosi. Abajeje umutekano ico gihe bamenyesheje ko bagiye kugira amatohoza kubijanye n'izo mpfu. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Nayo mu gisata kijanye n'imibano haraheze ikiringo ca baba ukwezi hibonekeza imbwa zitagira abanyenezo ziyerereza zikajya n'ibitungwa aho ni muri zone Muzinda komini ya Rugazi mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu muri iyo zone bakavuga ko atagikozwe izo mbwa zizohava zitandukira n'abantu na rejya zitanakingiwe. Clovis Niyonzima. Izo mbwa ziyerereza zatanguye kwibonekeza muri sekiteri ya Manege. Nkuko amakuru dukura muri zone ya Muzinda bivuga ngo akenshi zigenda zishika 5 canke zirenga kandi zisanzaho impeni ziritse zirayirya. Muri iyo segiteri nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha ngo zimaze kurya impene zirenga 5. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko mu minsi heze abategetsi bo muri komine Rugazi batanze itegeko ryo kuzihiga. Ubwo ruhigi rumaze gutangura ngo izo mbwa zaciye ziheba kwiyerereza aho isoko ry'inka n'ibagiro ziraheza zihungira mu mashamba kikuje kambi y'igisoda bita Muzinda. Muri kino gihe izo mbwa ngo zibonekeza ku mitumba ya Kirengane na Butavuka. Mu kiringo c'indwi imwe gusa zikaba zimaze kurya impene 11. Abanyagihugu bavuga ko batazi aho izo mbwa zazananye bagatinya ko ari hamwe zotandukira abantu bashobora gufatwa n'indwara y'ibisazi na rijya zitanakingiwe. Duhamagaye Nyandwi Isaac mustanteri wa komine Rugazi ngo tumubaze uko ico kibazo c'imbwa ziyerereza kiriko kiratorega umuti, yatubwiye ko ari mu nama. Arakoze na Clovis Niyonzima. Mukanya tondaniza ano makuru mu bijanye n'impunzi z'abarundi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Abigisha kw'ishure ryisumbuye rya Espoir mu ikambi ya Nduta muri Tanzania guhera kuri wa mbere bemeye gusubira ku mirimo bari barahagaritse kuva ku munsi wa gatanu. Abigisha batanze indwi zibiri mu kurindira ibizova mu nama abafasha ico gisata c'indero bagiye kugira. Vicris Nineretse. Kuri uwa mbere abigisha bo kw'ishure ryisumbuye rya Espoir mu ikambi ya Nduta basanzwe bari muri yegeregere bazindukiye mu nama. Inama yabahuje n'abaserukira hamwe IRC ari naryo rifata mu mugongo ibijanye n'indero muri yo kambi. Mu byo baserukira iryo shira hamwe basabye abigisha ngo nuko bosubira ku mirimo mu kurindira yuko ibibazo byabo bitoregwa inyishu. Mu nyishu bagerageje gutanga bavuze yuko amajukumu y'umwigisha barayazi, ariko tumenye yuko dukorera muri emergency uburyo bw'uko ijukumu y'umwarimu ngaha dukorera idakunda ko ishoboka yose. Bacavuga yuko ngaha kandi dafise ubuzi twitoreye nico gituma usanga tudashobora kuba satisfait n'ivyo turonka. No baca batubwira yuko tubandanye twihangana ngo cyo twandikira education office abo mu Tanzania akora kuri cyo kigo ngo hanyuma ngo nyinshi bizoboneka. Hanyuma dusaba yuko twobwe umutima wo kwihangana tukabandanya turera ibibondo byacu nuko bajya abana nabo ngo nabi wacu. Abo bigisha bo kw'ishure Espoir bemeye gusubira kwigisha mu kiringo c'indwi zibiri gusa mu kurinda ibizova mu nama izohuza abafasha mu by'indero igiye kuba. Ugushika ubu mu bitwavuganye n'abandi bigisha nuko tugiye gukora indwi zibiri tukabarindira yuko iyo nama bagiyemo ihera, hanyuma tukadosubiramo inama. Greve twabaye twayagarika, hanyuma mu ndwi zibiri ngo twasavye directeur ko azobukabwira nkuko babidusavye nabo nyene bakazogaruka tukabisubiramo tukabiyagaho. Abanyeshuri bo kuri iryo shure Espoir bakaba bagiye kubandanya ivyigwa vyabo kuva kuri uyu wa kabiri. Ihagarikwa ry'ivyigwa kuri iryo shure Espoir rikaba ryatanguye kuri uwa gatanu. Arakoze Vicris Ninteretse. Igano muri Burundi muri kurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Nkuko mama ku misi yose ya mbere uyu no mwanya wigabane kajugujugu. Uno munsi tuzogaruka ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije umunsi wo gutanguza indwi yahariwe umugwanyi mu Burundi. Abatumiri bakajugujugu bakaza kutubwira insiguro y'amajambo yakoreshejwe na Evariste Ndayishimiye hamwe n'ingaruka ashobora kugira ku Barundi. Umudereva kajugujugu uno munsi akaba ari Trésor Niyongapu. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Jambo ukuri
arangwa n'urucumu. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije nshuti bakunzi ba RPA, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro Kajugujugu. Ikiganiro uno munsi kiza kugaruka ku ijambo ryashikirijwe mu ntango z'indwi dusozereye n'umukuru w'igihugu akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, aho yariko atanguza ibikorwa vy'indwi umugambwe wiwe wahariye umugwanyi. Muri iryo jambo Evariste Ndayishimiye akoresheje imvugo ifobetse yarahamagariye imbonerakure kubandanya ibikorwa vyazo ataco zinona, kuko abo yisi ntare ataco bazoshikako mu gihe zizoba ziri hamwe. Mbega iyo mvugo yobisigura iki? Ko abarundi batari bake ndetse n'amakungu bama basemereye bashira habona bongera banatera ivyatsi ubwicanyi, ihohotegwa, ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ibindi vyaha bikorwa n'izo mbonerakure. Mbega ingaruka z'iyo mvugo zishobora kubizihe? Ngibi bibazo tuza kugerageza guca irya nino mu kiganiro Kajugujugu cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka w'2020. Abatumire bacu n'umunyepolitike Emmanuel Ndereyimana yahoze aserukira umugambwe CNDD-FDD mu gihugu ca Cameroon mu gihe utari bwashikira ubutegetsi, hamwe na Jean Regis Nduwimana akurikirana ibijanye n'itangwa ry'amakuru ya politike. Trésor Niyongabo nije nabateguriye kino kiganiro, mwese hamwe ndabahaye ikaze. RPA ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu. Ndabwira abasaba rigore muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu, ntabaravuga ngo imbonerakure n'imbingo kubera tugira irondo. Uzutube n'ujya bivuze ko ari we mwaka, nagira ndabwire imbonerakure muri ngaho shirira dukinge umwaka. CNDD-FDD umugambwe w'indongozi n'umugambwe w'abenegihugu. Indongozi nimushake mwese muhemuke, umugambwe CNDD-FDD uzobandanya. Rega indongozi zama zahemutse, none ko bama bahemutse muri rya mubona umugambwe CNDD-FDD ufise. Hariho umuhisi General Dorfe niwe yavuga ati gumamwo gwa mu bandi, aho Burundi hariho ababushaka benshi. Mwe murabona ingene intare higa, intare rurakomeye cyane, muga nta ntare yemera kwinjiramwo mu buje bw'impongo, irakanga zigakanguka zikiruka, ntiyinjiramwo, iraba akagize debandage, akavuyemo muri bwa busho nikisikurikira igatifata nazaho zibera ibigugu, uzora zise zihagarara zigatazirisha nayo iri kwirari rya mwene wawe. Rero mumenye yuko ni haba uno munsi dutekanye, so kuvuga ko intare haraho yagiye. Nico gituma mukuba mwumva abakanga bakankamwa ngo itazi niravuze, ngo oniravuze, ngo Européenne niravuze, kugira ngo duhahamuke hanyuma kagira debandage batabafata. So kuvuga yuko turi mu mahoro rero ngo nuko umwasi atari arakeneye ubu Burundi, kandi nagira ndabasabe ntidusubire kubona abahemye. Ndongeye kubaha ikaze. Nkuko muhejeje kuvyumva, iryo ryari jambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku igenekerezo rya 16 Munyonyo uyu mwaka, aho yariko atanguza indwi yahariwe umugwanyi. Muti mbega none iryo jambo rya kizigenza mu gihugu no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryoba risigura iki? Jean Regis Nduwimana akurikirana ibijanye n'itangwa ry'amakuru ya politique, communication politique mu gifaransa, asigura ko Evariste Ndayishimiye yashaka guhimiriza imbonerakure arizo nkingi y'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD gusubira ku kivi.
rya jambo no kuraba umunsi ryavugiwe ko n'igituma n'urubanza rwari rukoranije abagwanyi abariko bararyumviriza naho umugambo CNDD-FDD mugabo wari umunsi w'umugwanyi aho bibuka abagwanye urugamba rwa CNDD-FDD hama ukaca abantu warivuze n'ico yaravuze turazi icyakwiragwije cyane gose ahantu hagiye kuboneka cyane gose mu binyamakuru canke rezo sosio ni hajya abwira Mbonerakure ati umviriza Mbonerakure muri ngaha ni mubandanya akazi bijya rero bihuye n'ivyariko biravugwa agifata ubutegetsi abantu bari bazi benshi yuko Mbonerakure n'ibikorwa basanzwe bakora ubujanye n'ubwicanyi ari gutoteza abanyagihugu bigiye guhera ubwo murabona yuko siko byagenze kubera ko Mbonerakure zafise uruhara ruhambaye mu muhaye CNDD-FDD no mu butegetsi utwara igihugu Imbonerakure ubu barazikeneye cyane gose kubera yuko uno munsi hariho ico kwita menace y'umuhari uri kuragwanya leta bara iravugwa abanyamakuru nabo nyine baravyivugiye iyo leta iri menace itegereza kwikora cyane gusumbya ku Mbonerakure Imbonerakure ni structure ikomeye cyane ifasha mu iperereza ifasha mu guhagarika abantu ifasha no mu gucungira umutekano mu mapatrouille nico gituma rero irya jambo no leta nka discours ya mobilisation kuko bibajya bava muri Mbonerakure basanzwe bari mobilize hari afise ibigwanisho hari abakora ubuzu n'ubu ayo marondo bagira amarondo asaba ko n'igisirikare n'igipolisi mugabo yarashizwe ubu rero ahageze yuko abahizo nguvu nibwo bwa mbere rero umukuru w'igihugu Evariste yabahaye inguvu akiri mukuru w'umuganga ubategeza kubaha inguvu ababwire nka leta kandi urabona ukuntu yabivuze irya jambo arashimangira abasa n'uwashavuye mugabo niko avuga perezida w'u Burundi unye biraboneka cyane gose arabakeneye rero akababwira kora akazi hage ni uko yabwiye ati guma kwivora abandi benshi bari Burundi bacyumva Kubw'umunyepolitike Emmanuel Ndereyimana ivyo bisigura ko umukuru w'igihugu yahaye Imbonerakure uburenganzira bwose bwo gusubirira inzego za gisirikare n'iz'umutekano kuko atacizere kinini akizifitiye mu bijanye n'ibikorwa bimwe bimwe. Emmanuel Ndereyimana arongera akavuga ko kubona umukuru w'igihugu ubwiwe ashikiriza iryo jambo bisa nko gukurira inkoni ku gishitsi abo bose bari bagifise icizere ko ibintu bigiye kuja mu buryo ngo bacutse agatima. Ico kintu cyo gukizura batuma Imbonerakure mumenye yuko ari nko kubaka inzu mu yindi musanzwe muzi ko Uburundi bufise igisirikare kijejwe gucungera imbibe z'Uburundi akaba n'igipolisi kijejwe gukizura mu gihugu cose ariko iyo bamaze gufata uyo mugwi w'Imbonerakure bati ni mukizure mu gihugu cose bivuye kuki murazi yuko abasirikare baja mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia baramaze amezi arenga 6-8 badahembwa abasirikare rero barashavuye bababona nk'ukumengo ntibariko baritaho ibikorwa byo gukizura ijoro nk'uko bavyifuza bagaca babona bati nta yindi nyishu tufise kuko amafaranga yabo twarayariye reka rero twikore kuri za Mbonerakure zaja kwigishwa kwica no gutoteza murazi ko bavyigiye muri Kiriba Ondese ni formation bakoreshejwe n'intera hamwe ubu rero nibo bagiye gufata igikorwa ca gisirikare igikorwa c'igipolisi mu gihugu aho rero arashuhuye sugukizura bisanzwe no kwica no kwangaza n'ayandi mabi yose murazi ko Imbonerakure mu Burundi ubu zisigaye zifise uburenganzira bwo gufunga n'abantu murazi ko bagitangura abantu bavuga ngo intwaro ya Ndayishimiye hashobora kubamwe agahengwe kubera bumvise umuguvernero wo mu Kayanza ijambo yavuze yiyamiriza izo Mbonerakure ariko budakeye kabiri agaca avuguruzwa n'umushikiranganje ajejwe gwaruka atahubwo hageze ko Imbonerakure zihaguruka zije kubikorwa ubu rero ni muteshwe mute abarundi bose bamenye yuko ari umukuru w'igihugu arinza sohora iryo jambo no kuvuga yuko ni kintu biyumviriye neza ariko barashira mu ngiro ntihagira abantu bibaza ngo ni ibintu byo gutebura hajya yagomoye ingabo zabo zigishijwe kwica gushirira biri hamwe n'ayandi majambo menshi bahora bavuga ajanye n'ivyo bita ngo zige zose niziri mu magi zigiza ayo majambo rero na makode gushirira mu kwica takinya bati zigiza murazi mu misi heze ko habaye ibintu baturira batongora mwarabonye inzu ziturigwa n'abari mu nzu imiryango igahonera mu nzu bakazigira nk'amakara bo barazi ijambo babwiwe. Jean Regis Nduwimana wewe asigura kandi ko iyo mvugo mfobeko y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igamije kubwira abagumya banga ba CNDD-FDD ngo batahure kumwe imigambi y'uwo mugambwe nuko ukora.
umuntu wewe wese katera inkuru uracishamwo imigani bacamo ikintu cyotuma umuntu yumva gusumvya uvuze ati twebwe abasene DFDD turi impongo n'umwansi n'intare kuko intare igikoko gikomeye cyane umwami w'ibikoko no twakunda kuvuga no kuvuga aya makungu rero y'aba Nations Unies y'aba Union Européenne y'aba n'aba mugwanya mu gihugu canke no hanze abo bose ni intare mugabo twebwe turi impongo cyo umuntu yo kuvuga gikomeye n'ubumwe bw'abasene DFDD perezida ashaka perezida Evariste Ndayishimiye arashaka cyane yuko baba nk'ubusho bw'impongo iyo abasene DFDD batari hamwe biha inzira nyinshi biha ubushobozi bwinshi abatavuga rumwe nabo iyo discours ni nziza cyane rwose kuri Ndayishimiye agomba kwibutsa yuko kugira ngo twebwe abasene DFDD tubeho dutegereza kuguma dufatanye mu nda bashaka kuvuga ivyo bo bafise ku mutima na politike bafise mu mutwe wawe abasene DFDD igendera cyane muri propagande na mobilisation barakeneye kuvuga rumwe cyane muri ibi bihe bigoye umukuru w'igihugu ariko ararondera gushaho ubutegetsi bwiwe hajyanye ntibumvikana cyane rwose DFDD uraze kahise kayo haje no kwita makuhari y'amafaction yagiye aravuka nicyo bituma bagiye batandukana bamwe bakaja abandi bagahunga nicyo bituma uvuga ati ubumwe hajya amavuga ubumwe ni kugira ngo batahure ku umugambi uko batsa gukora ivyo avuze ivyo bariya bavuze bashaka izo intérêts zabo abakora umugambi wa CNDD abasigaye n'umukurikiza bariya bose babaye abafronde n'abatavuga rumwe à l'intérieur bikuye umukuru w'igihugu no munsi ashaka gusubira kubona ivyo bintu abahemuka burya Uburundi cyo bita ngo etat terroriste imbonera kure mi atitanuze amamirise ni imwe mu structure ya terrorisme d'etat iri mu Burundi no kuvuga yuko ivyo igisoda kidakora ivyo igipolisi kidakora ivyo iperereza kidakora ku mugaragaro hari akayakagwi kandi kabikora gakoreshwa n'izo nzego z'umutekano bahawe uruhusha n'abatwara igihugu urabona imbonera kure zisigaye zinashwana agaca umutwe mwene wawe bukeye nta cabaye abasene DFDD babimenyeye cyane itegeko n'itegeko ni ku kazi muti mbega none iyo mvugo ya kizigenza w'u Burundi yoba ifise izihe ngaruka umunyepolitike Emmanuel Ndereyimana avuga ko ivyo bizotuma abarundi baguma mu ntwaro y'agahotoro gutyo Uburundi bugume busubira inyuma nk'ibirenge Emmanuel Ndereyimana ahamagarira nyabuna abarundi bose harimo nabo mugambwe CNDD-FDD kuja hamwe kugira ngo Uburundi usubirane iteka amaze kugeraho n'abasende DFDD abiti bijuju kuko bakomera amashi byo batazi bishwe n'inzara babayeho mu buja butagira uko bungana bashigikiye ikibaba c'abantu bari kurushi aho rero n'abasende DFDD turazi ko naho batavugira hejuru byinshi batabishima bashobora umunsi umwe guhaguruka bakavuguruza uyo muntu abahagaze kwizosi abapfukamye mu nda kigira kabiri nuko ayo makungu canke batavuga rumwe igihugu nigishobora kubaho kitagira abo batavuga rumwe muri politike ayo maradiyo aza arama amasemerera ado mu rutoki ko bitagenze neza amenyesha abarundi n'amakungu Burundi bushobora kubaho butagira societe civile hakorera ifasha iti nyabuna ibi muri ko muronona ahubwo bigenzuku kitagira ayo makungu nyene murazi ko Burundi bwari bubeshejweho n'imfashanyo ubuho imfashanyo zahagaze abarundi ntakironka ico bihereza kubera imigambi myinshi y'iterambere mu banyagihugu yarahagaze ibyo navyo byo kwama bariko bararirimba bati byose amahoro niyororo ibigega birabogaboga izo ni imvugo za politike n'amaslogan yo kugumiza abantu muri controle nyene babafashe nk'abaja nizo ngaruka Burundi buzoguma buzingamye kuko burazingamitswe ibyo rero nivyo abarundi bakwiye kwicarira bakaraba neza bati mbega Burundi buriko buvahe bujahe ejo nejo bundi kazoza ku Burundi kazoza kabana b'abarundi mu makungu Burundi bugezehe murazi ko turi igihugu canyuma mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu hari hageze rero yuko abo barundi nyene dufata abo bari ku butegetsi abasende DFDD bama basidukana niyonka mu manifestation n'ibindi bumve ko nuyo nyene bari bizeye ari umukuru w'igihugu hageze habiti bijuju bamenye bafate ubuzima bwabo mu minwe bareke kuguma batwagwa nk'abatazi yo bariko baraja kandi bahabona arabo yisabansi bahora muri CNDD-FDD genda vyumvamo ko yashatse kuvuga abafrondere n'abandi abo bose baze dushira inguvu hamwe iyo leta tuyigondoze ije ku meza y'ibiganiro maze twumvikane ingene Burundi bugiye gutwagwa rusubire twisubize umutamana tuje mu migenderanire myiza n'ibihugu bibanye n'amakungu maze Burundi busubire kuba nyabagendwa atari Burundi butwawe gisirikare butwawe bunyamaswa Nino ngaha duciye dusozera ikiganiro kajugujugu
cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 23 Munyonyo 2020. Mwumvise bamwe n'abandi haba ku ruhande rw'abanyepolitike canke rw'abihweza ibijanye n'itangwa ry'amakuru ya politike, insiguro baha ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije igihe yariko atanguza indwi yahariwe umugwanyi n'ingaruka zaryo. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abatumire baduhaye akanya tukaganira. Nshimiye kandi mwebwe mwese mwaduteze yompi kuri mikro mwari kumwe na Trésor Niyongabo na Gahwane. Cari kiganiro Kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Arakoze Trésor Niyongabo kwigabane Kajugujugu aje kudushikiriza ntongakana makuru twateguriye kuri uyu wa mbere duciye tuyasozerera ko nkabashimwe kurungiye mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese kuco yafashije kugana makuru asho gutorokanywa ndabakengurukiye mwebwe ivyuma ya Fabrice mu rukundo ndamushimiye cyo kimwe na engineer Egide Mwemero yafashe amasanamu yavanye uhire muje kwashikiriza amakuru nkabandi basezeye ndayifuriza kugira amahoro y'Imana. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.